turabaramukije abakunzi bamenya ni media abakunzi banje usanzwe mudukurikirana ku mbuga ngurukana umenye dusanzwe dukoresha uno munsi twabazaniye umutumire reka tumuhe kaze abidondora mahoro cyane amazina banyita Mihigo Gospel Espoir kabandi umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana Shalom Shalom. Ufise indirimbo zingahe? Nani mufise? Ufise video nani mufise? Nani mufise? None uri muririmbyi gute kandi uvuga ko atandirimbo ufise? None ndirimba mu shengero chaque dimanche donc buri munsi ndirimba mu shengero. Niyo mpamvu nita ko ndi umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko twari tubimenyereye ko umuntu avuga ko ari umuririmbyi aba afise nk'ama video ama audio none nawe nta video ufise nta audio ufise video zingahe? Na audio ufise la video ufise urazi ko ndacyayirondera kubera ubushobozi amahera nayo ufise ariko umuntu ushobora kubura afise impano ariko amahera akaguta hasi. Utegekanya kuyirondera ryari kuyirondera he? None ubushobozi none bamahera indirimbo ndazifise kandi ni nyinshi cyane urumva none yagiye amahera none ugenda kurira studio kora video none sinaronka kabisa. None ibyo kuririmba bitanguye ryari? Yo kuririmba nabitanguye muri 2020 ariko kuva ndumwana ndiko ndaririmba kabisa mu Sunday school gushika ubu nyene. Hama we kugira umenye ko ufise impano yo kuririmba nababikubwiye canke wewe ni wavyibwiye byagenze gute? Birebire kweri gashobora kudushira ku mayange ariko urazi ko igihe umuntu ufise impano unaweza ukajificha yani unaweza ukaificha lakini watu watagundua kwamba kweli mtu yuko na kipaji kwa sababu nikitazama jinsi nilivyoanza nikiimba watu wanabarikiwa mwe byose nimekuja kugundua kwamba ari ikintu kiri muri njewe na mimi nikatajipatia courage mpaka pako nimefika leo na hivi gisi niko yes. None bishitse nk'ubu nyene hagasha haboneka nk'umuntu agushigikira uvuga yuko indirimbo zifise ubuze uburyo none nta numuraronka ngo nagufashe no muri video nimwe canke audio? Yana numwe kabisa niyo mpamvu none ndiko ndarondera ndingaha kumenya nibyi TV wera naje kurondera umufasha igiye gusa noronga umuntu akambwira ko dogo mahera yagenda kwa indirimbo muri studio kabisa notera basi sindirimbo na mabuye. None ko twe tumenyereye nk'umuvuga ati agufashe aragufasha ariko yabonye ko ufise ishaka basi ufise nka audio uvye video wamaze gusohora ugashira habona none wewe utekanya kubanza kubigira kugira ubereke example ko ufise ishaka ariko kuvuga yuko ufise impano yo kuririmba ata audio urasohora ata video nanje ni nkuko ushobora kukubwira ati nanje ndumuririmbyi ndafise impano mbuza amahera ariko indirimbo ndazifise urumva ntidushobora kuvyemera mu gihe utaratwereka uduhe na audio nimwe uvye video ubitegura kubitwereka ryari kugira ngo abashaka kugufasha bazogufasha babona ko hari ico nawe wakoze none iyo wakoze niye iji nyende ndarifise urumva kandi mishengero barazi ko ndazi kuririmba no mu quartier iwacu twege mu Kamenge barazi ko birimba none igihe none ushaka kumenya ko kabisa uyu mupeti arazi kuririmba mutore muri studio urumva cyangwa mubwire dogo ndirimbira gatoya kwanza numva kaca cyumva kabisa ko uyu muntu ari ikintu kiri muri we. None wewe kugira ngo uvuge yuko utangura kompoza izo ndirimbo zawe n'umuntu yakubwiye ati urafise impano tangura ukompoza indirimbo zawe canke ni wowe nyene wavyibwiye? Nabisanzemo gusa nabisanze ko mfise talent yo kuririmba no gukompoza indirimbo kubera ushobora kuba urafise talent yo kuririmba hari gukompoza bikakunanira kandi ico kibazo kirimba ririmba byinshi cyane usanga umuntu kabisa arafise ijwi giza araririmba neza ariko none
kugira akompoze indirimbo bikamugora. Niyo mpamvu bisaba yuko umuririmbyi wose w'Imana bisaba yuko donc amenye ijambo ry'Imana. Urazi nga twebwe abari ba gospel indirimbo zose tuzikompoza donc tukurikirana na Bibiliya. Urumva none nabisanzemo gusuko na muntu yabimbiye ngo ati we uboneka yuko ufise italent yo kompoza indirimbo oya. Urumva nanditse indirimbo gusa nabonye ko umunsi umwe naririmbye mu shengero abantu ni yani awakuitika kwamba mindo nilikompoze ile. None iyo ndirimbo wanditse uzoyijana muri studio ryari? Umunsi ronka amahera. Umunsi ronka amahera? N'ubu nyene yarosoce yijana. Ubu nyene kandi ni 10-20 no zijana zose ubu nyene. None tuzome nkushaka guterera tubwira ingene vyogenda kugira tumenye ko ari ivyo. Erega hariho benshi bitira ko bafise impano atayo bafise. Wobanza kujana iyo ya mbere kwanza tukabona yuko nyene uri umuririmbyi vyavanye kuko uri kuvuga yuko ufise impano tara twese turazifise ariko ubwo buryo nabwo bisaba kugira umuntu agufashe urabanza ukamwereka ati cewe raba ngiye indirimbo umviriza audio akumva vraiment ko ari impano yagwawe. Arega njewe ndiko ndarondera ubufasha kandi kwereka abantu ko ufise italent yo kuririmba nereka nganye karirimba nga urumva none ijwi bazurumva ko rimeze neza kandi rimeze bombo kabisa. Iyi ni indirimbo yo guhimbaza Imana sindirimbo yo kwiganyira kandi iyi ni indirimbo y'ibyishimo sindirimbo y'umubabaro kandi byarahindutse kuko uko mwahoze mubizi suko bikiri byarahindutse nakorewe igiza n'uyu Yesu nakorewe igiza n'uyu aturekere kwaza ngaho ndazukumvisa inji. Okay, murakoze cyane nyambara bagomba kugufasha bumvise voice yawe bumvise kuririmba neza nanje nuko ataburyo nanje no gushigikiye ko birampimbaye cyane. Hama ufise imyaka ingahe? 23. Usanzwe uvuka hehe? Mu Kamenge. Atari byo kuririmba nta bindi bintu usanzwe ukora? Nabindi kora kabisa. Urazi ko ubuzima bangaye Bujumbura buragoye cyane. Ibintu byose ukora ugasangana na faida uri koraronga. Asanga gusa uri korahomba buri munsi. Ubuzima buratunaniye kabisa. Mbega Espoir ari en couple? Oya. None wewe niko nabona namahera ugenda kuri kodinga indirimbo none ko ja couple bisaba amahera. Yego. None umusheri uzomuhiki none. Umusheri umumaze kubana. Oya reka sha. Wewe abakobwa bose bangaye Bujumbura. Wewe ugiye musi gusaba ubwiye ijambo I love you akatangura kukusaba urabona amavuta yamberanye amamegari kiniki none igihe none ibyo byose nukora muha acabona ko we numukunda akaca kubona ko umwe serie niyo mpamvu twebwe abantu namahera dufise tuza twishira cyane kure n'urukundo kabisa. Oya ariko je mbona uri boga meze bon umuhungu wo gukundwa simbona impamvu mbwira yuko nyine tari yakutse iyi minsi abagore bose abakobwa bose bavuga ko ukuntu uri kose amahera kwanza amahera ariko si bose mwafashe kutariho. Sapa igihe umunsi none nzomuronga nzoba couple kandi nzoga kandi ngahama kabwira abantu ko namaze kuba cyane muzoza muzananye umutwereke nta kibazo nibikunda byose n'iga Imana byose. None Espoir nagaki kajambo usigaranye abakunzi bamenya n'ibi media basanzwe badukurikirana? Cyo nababwira gusa bakora sabone bakurikirana ikiganiro amakomantere uwa afise ubufasha udufasha ko
turamuhaye kaze kabisa. Nimero yanje ni 68 39 57 89. Ama nafise ni channel yanje ya YouTube nitwa Mihigo Gospel Espoir. Murakoze cyane, ndabakunda. Murakoze cyane, hama turangije tubifuriza kuranirwa muri byo murimo byose, ariko tubarungika mugende kuri YouTube mwamenya n'ibimedia, mukore s'abonner, subscribe, partage, j'aime byose nyene mubikore nyene kugira musanzwe mubikora. Turabakunda.